muri iki gihe atamatara hari tuca twifashisha urya muyagankuba uva ku mishwarara y'izuba urya amaplaque solaire niyo afasha muri ayo masaro akongera agafasha kumbure no ku ma imprimante mato mato ashoboka. Ibi biti mubona biri ngaha twarashoboye gukurikirana kuko twabisanze ngaha nyene haracikiringo kinini cyane, turakurikirana turamenya ikiringo byoba byarashikiyeko baratubwira ko byashitse mu 1997 ariho amatara yiri yitezwe kuba yoba yaka ngaha muri Komine Mwakiro. Ikibazo cyabaye ntitwashoboye kukimenyeshwa uretse ko ibihuha twagumye twumva abo nibihuha ariko urumva nta buhamya tubifitiye ko kumbure mu bitabo bisinye yuko Komine Mwakiro bifise amatara ariko ntitwarose ubuhamya neza yuko iyo dosiye yoba yarasinywe yuko Komine Mwakiro yaronkejwe amatara bisunze izi poto zoba zarashitse. Tusaba kumbure ubushikiranganje bubijejwe ko bworungika abahinga bakiga ibijanye n'ukuntu ibi biti byashitse ngaha bakamenya ido nido hama abahinga bagakora kumbure ukuri kukamenyekana bijanye n'aya mapoto twokuyambazwa ari mu stanteri ico gihe kuko aracyahari.